Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Amahoro n'iterambere kuri mwese, kugubwa neza no kururanirwa aho muri mu byanyu no mu banyu. Ivyo ndabipfurije. Hanyuma mutaramanye na jewe Jean Imana irambona, hakaba hariho ikiganiro c'ubuheruka aho twaganiye ku kiganiro nise kumbure ngo nurukurikirane rw'ibiganiro nise ngo ni kahise kanje. Ni ibiganiro bivuga kuri kahise kanje mu ntumbero yo kubashingira intahe no kubabwira ibijanye na kahise kanje bimwe bimwe bishobora kumbure gufasha wewe canke uwundi uwo ari we wese ashobora kuba ari mu bihe nk'ivyo naciyemwo. Abatashoboye kuraba ico kiganiro murashobora kukirondera ngaha ku rubuga nyene rwitwa Ntamvu Idahita TV, nyene mubonye ino video murashobora guca mukibona kumbure mukabona ivyo twashoboye kuvugana ko twaravuganye cane cane ku ngwara y'amaso, ingene muri kahise kanje habayeho imyaka 8 yo kwambara amarori atatu adasa buri mwaka. Aho narabadondaguriye canke narababwiye ubwo buzima naciyemwo. Aho mbere mu ntangamarara y'ico kiganiro navuze yuko ivyo bintu byanjemwo, numva uwo munsi bimbayemwo, nayo ubundi ko muri kamenyeri kanje ntari muri ba bantu basanzwe bakunda kuba bozana ubuzima bwabo bwose canke se akantu kose kabaye ngo bace bakazana muri media, nimba yarariye umukeke ngo aca bivuga, nimba kumbure yaguze wagisi agaca bivuga, nimba yaguze kirato c'100 ngaha agaca bivuga. Oyaye siko nsanzwe meze. Mbere nsanga kenshi umwanya wiyaguye wo gushimira Imana kuvyimaze kunkorera akenshi nkunda kuwufata jenyene mu masengesho ya jenyene, naho nokumva binjemwe ndi mwibarabara ndashaka gufata umwanya nkagenda ndasenga amasengesho yo gushima Imana kuvyo yankoreye. Ariko mugabo uwo munsi numvise muri jewe bimbayemwo yuko hobaho gutera intambwe, naho mbona ko hariho byinshi ncipfuza ko Imana ingirira ko neza bikaba bitarakunda, ariko mugabo ibimaze gukunda navyo nyene byari bifise uburemere budasanzwe muri kahise kanje. Imana ko yabikoze nkwiye kuyishimira mu ntumbero yo kubivuga, yo kuvyaturisha akanwa, kugira ngo kumbure hamwe hogira umuntu ariko araca mu bihe nk'ivyo nawe azokumviza zino video, azosubizwemo intege, azokumve ko bishoboka ko ubuzima buhinduka, ko Imana ihindura amateka, kandi ko Imana yishura, ko Imana ari Imana mushobora byose. Ibyo yakoreye abandi nawe ishobora kubimukorera. None rero kino ni igice ca kabiri ca runo rukurikirana rwa bino biganiro nise kahise kanje. Ndamaze gutegura novuga ngo amagrande ligne y'utuganiro dushika kuri 4. Twabonye akaganiro ka mbere cyangwa se agace ka mbere, agaparti ka mbere kavuga ukungene nabayeho ngwaragurika mu bijyanye no kugwara ingwara y'amaso. Ubu naho agace ka kabiri rero muri kahise kanje y'uno munsi twagomba turabiramo agace ka kabiri kavuga ku bijyanye n'ubuzima bwanje bw'ishuri, ingene namenye gusoma no kwandika, ingene nashoboye kwiga amashure angana nayo maze kwiga. Si menshi cyane, sinje kuyaririmba no kuyahayagiza kubera ko umengo yoba ari menshi cyane, ariko aya nyene maze kwiga uko angana kose muraza kumva neza muri kino kiganiro yuko mu bantu bari biteze kuzokwiga gushika kuri runo rwego nagezeko jewe sinarimwo, nta naho byari kuzanana, kubera ko maza kumva kumbure muri aya majambo za kuvuga haragize igihe mbaho nipfuza kumenya gusoma no kwandika, nkumva ko hamwe nomenya gusoma neza ikirundi kugira ngo nzoze ndisomera Bibiliya, kubera ko nakuriye novuga ngo mw'ishengero ry'abakizwa, nakuriye muri ibi bintu nyene by'ijambo ry'Imana by'iyobokamana. Nabayeho numva ko hamwe nomenya basi gusoma no kwandika, nkamenya gusoma Bibiliya neza, ikirundi neza, nkamenya kwandika neza ibintu bisomeka, kugira ngo nzoze niyandikira indirimbo mw'ikaye y'indirimbo za korale. Narababazwa n'ingene
nipfuza kwandika indirimbo neza n'umukono mwiza muri kaye ya korali, indirimbo ziwanje mw'ikaye yiwanje, indirimbo twaririmba muri korali, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero kubera nyene ibihe kwe twaciyemwo muza kumva, none rero ntabatebeye ntabarambiye, dusome ya majambo twaherako abonekana mu gitabo cyo gusubira mu Vyagezwe igice ca 6:12. Tugomba dusome novuga ngo ahantu hatatu imbere yuko duca twinjira muri kino kiganiro cacu cuno musi. Ijambo ry'umutwe turibona hariya rivuga ngo Mose yihanikiriza Abisirayeli ngo ntibibagire Uhoraho. Umurongo w'12 uvuga ngo muze muheze mwirinde ntimwibagire Uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, Imana yacu nihimbazwe. Umurongo gira kabiri canke se ahantu ha kabiri tugomba gusoma, dusoma muri kino gitabo nyene co gusubira mu Vyagezwe, cyo dusoma igice c'8 umurongo wa 2. Ijambo ry'umutwe naryo rivuga hariya ngo Mose yibutsa abantu ivyo Imana yabakoreye vyose. Umurongo wa 2 uvuga ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Imana yacu nihimbazwa. Aha n'ahantu ha kabiri kandi ntituza kubisigura ko cyane ko murumva yuko ntituzanywe no gusigura uno munsi ibyo muri Bibiliya, tugomba kubyishimikiza. Dusoma ha gatatu naho dusoma muri Zaburi y'150, dusoma umurongo wa 1 n'uwa 2 uvuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire no mwitazanure ry'ubushobozi bwayo. Umurongo wa 2 uvuga ngo muyishimire, no kuvuga Imana iby'inkomezi yakoze. Aha niho ngomba kuvuga rero gushimikira muri bino biganiro byacu, muyishime nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, no majambo rero tubonye Abisirayeli Mose ariko abihanikiza kugira ngo ntibaze bibagire Uhoraho nibamara gushika mu gihugu c'isezerano, bakarya bagahimba bakamererwa neza bakoroherwa, na cane cane kw'ico gihugu bari barabwiwe citwa ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Imana yacu nihimbazwe. Rero Imana yabihanikiza iciye muri Mose ngo ntibizohave bituma bibagira. Nibutse umuntu umwe, sinzi ko nabivuze mu gice c'ubuheruka twiganye muri primaire, sinzi ko kumbure bivanye n'ubuzima n'ahantu yoba bakukumbure bino biganiro ahora biraba. Uyo muntu rero twiganye muri primaire yamperuka ndi gato naronze naraheze nararangiye mu buzima bugoye. Nibaza ko nza kubivuga ko bimwe bimwe ngaha muri ubwo buzima bw'ishuri kubera ko twamenyanye mu buzima bw'ishuri. Uwo muntu twiganye kuva mu wa 2 gushika mu wa 6, tugeze mu wa 6 twate dutandukana, we yiga hane nandi ndabandanya handi. Rero uyo muntu asubira kumbona mu nyuma duhuriye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe niga kuri Hope Africa University, kaminuza yitwa Hope Université Espoir d'Afrique. Hanyuma mugabo ico gihe nari naravyibushe, byari byarahindutse. Narabivuze mu kiganiro c'ubuheruka yuko nari narabwiwe ndi mu bicumi ko nzoheza amashuri ya segondere ntakigwaye amaso, kandi narakize ntakigwaragurika, mbere navyibushe nyene meze neza. Hanyuma rero uyo muntu atarambwira ico gihe abimbwira, mbona agomba kubishira mu mpwemu cane nkaho mengo ni ibintu Imana yamubwiye. Na cane cane ko muri iyo minsi nawe yaja cane muri ibintu byo gusenga, mugabo ndabona ko ari ibintu akwegeye ko afatiye kuri kahise tuzinanyimwo, kuko muri ico gihe mu by'ukuri
naho ntovuga ngo nari umuhizi cyane mu kubaha Imana, ariko mugabo sinari naraguye muri iyo minsi duhura. Hanyuma yaca arambwira, urumva rero uze wirinde, ntuze wibagira Imana, ntuzogirente, avuga nyene muri ino mvugo, kubera yuko nyene urumva aravye abona ko umengo ndi mu bihe vyiza cane, ku buryo ngira ngo noba naribagiye Imana, noba narayihevye, noba ntakiye ikibanza kininiya. Ibyo byama byashikiye abantu basenga, twarabibonye hirya no hino, aho umuntu akubonye muri akabona ibihe byahindutse, agaca agomba kwerekana ko umengo ubu yasi bya bindi cagihe umengo wari wonze, wari wambaye impuzu mbi kubera yuko kumbure data wanje icyo gihe wasenga cyane, amasengesho menshi cyane, hanyuma yabona uvyibushe umeze neza agatabona ko umengo warabihevye, waraguye, warabivuyemwo. Ariko mugabo kandi bishobora kuba gutyo kubera ko ari ibihe byahindutse. Rero Abisirayeli bariko barihanikije ngo ntibaze bibagira Imana ngo yabarongoye, ntibazokwibagira ngo n'imyaka 40 yose Imana yabarongoye mu bugaragwa, ahantu bahuriye n'amahano menshi, ibyago byinshi, amageragezwa menshi. Tutogaruka ko murabizi, kumbura bakunda gusoma inkuru zo muri Bibiliya. Tubonye mu kurangiza hano hantu ha gatatu havuga ngo ushimire Uhoraho ku by'inkomezi ziwe yakoze, Imana yacu nihimbaza. Muri bino biganiro rero ndiko ndavuga kuri kahise kanje, ndiko ndagerageza kuvuga ibishoboka, mugabo nemeza ko ari ibintu bikomeye Imana yankoreye. Mu by'ukuri ndemeza yuko ntazobivuga byose by'Imana yankoreye, ni byinshi, ariko mugabo ibyo nzokumva umutima wawe ndongoreyemo kuvuga byose nzobivuga igihe cyose nzokumva ko nkiri muri kino kirere ca runo rukurikirane rwa bino biganiro, kuko muramaze kubona ko kumbure hari ibiganiro tuvuga hagera igihe umuntu akabirengana akavuga ibindi. Nuko ubu rero agace ka kabiri nzango no kuvuga ku buzima bwanje bw'ishuri. Jewe muriko murakurikirana muri kino kiganiro cuno munsi ca runo rukurikirane rwa bino biganiro nise kahise kanje. Nitwa Maniramu na Jambe, nibaza ko kumbure amazina yo namaze kuyavuga cyangwa sinama nayavuze, abatari bake musanzwe muyazi. Hari n'abantazira Ntambura Idahita, kubera yuko urubuga rwitwa Ntambura Idahita rwitiranwa n'amazina yitwa Ntambura Idahita nsanzwe naranditse. Uheruka nibuka yuko narondeye icyo gitabo ndakibura, sinakibona hagufi, ariko mugabo no munsi ho nikuri kure cyane, naho ntaye nabipanze. Akavuga ndafite igitabo nagize nanditse, naho ntaragisora cyacameze nyene gutya nyene mukibona, ariko mugabo iki ni igitabo kigizwe n'amazina nivuga, ya mazina mu buryo bw'amapoeme. Kumbure murabona yuko si gito mu bisanzwe, ibyo si byo mugabo ntumbereye kugira rero hari n'abantazira gutyo, nivyo nari nshatse kuvuga. Rero jewe nize primaire, amashuri y'intango nayize i Rugazi mu ntara ya Bubanza, iyo nkomoka iwacu, aho nakuriye, aho nabaye igihe kitari gito mu buzima bwanje, naho muri ino minsi atariho novuga ngo nsanzwe mba muri ino minsi. Aho rero i Rugazi niho nize primaire kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, hanyuma niga amashuri yisumbuye cyangwa novuga ngo segondere. Reka mvuga aho nahereje kuko niyo segondere nayo nyene, aho nize mu b'indwi, siho nize mu 8, aho nize mu 8 gushika mu 10, siho nize kuva mu 11 gushika mu 12, aho nize kuva mu 11 gushika mu 12, siho nize novuga ngo umwaka wa nyuma w'amashuri ya segondere. Ariko mugabo nkuko musanzwe mubizi, nimba ari nko kuri CV umuntu yandika umwaka wa nyuma aho yawize, aho yahereje amashuri, kubera ko niho haba habarizwa dosiye yiwe y'ivyerekeye amashuri yisumbuye. Ariko mu by'ukuri ngerageje kubidetaya, nize umwaka w'indwi kuri Koko Muzinda, nibaza ko ubu yoba ari seminare kumbure nimba batabihinduye. Niga uw'umunani, umwaka w'icenda n'umwaka w'icumi kuri lycée technique communale de Rugombo, mu ntara yacu Cibitoke cya Rugombo. Hanyuma niga uw'icumi n'uw'icumi na kabiri mu gisata c'indome za none, lettres moderne, kuri lycée Rusagara. Hanyuma uw'icumi na gatatu cyangwa ariyo première lettre moderne ndayiga kuri lycée communale Imugwi. Amashuri ya kaminuza
nize novuga ngo igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza kuri Université Espoir d'Afrique mu gisata c'ubuvuzi bw'amagara y'abantu citwa Sciences Infirmières, programme novuga ngo ya licence. Niho nagarukiye sindabandanya. Iyi tariki mfatiyeko kino kiganiro sindabandanya naho nipfuza kubandanya. Hanyuma rero mu bijanye n'ubuzima bwanje bw'ishuri, kuko murumva yuko agace kuno musi nzanywe no kuvuga ku buzima bwanje bw'ishuri ingene bwagenze. No kuvuga jewe mu buzima bwanje bw'ishuri sinigeze ndubura mu ishuri na rimwe, uretse umwaka umwe nigeze kurata. Nibaza ko kumbere ngira ngo nza kubivuga ko nivyankundira canke ntabivuze muri kano gace nzobivuga mu gace gakurikira kajanye n'ibi bice bizokurikira. Sinigeze ndubura n'umwaka n'umwe, uretse umwaka nagize narase kw'ishuri. Ariko rero nubwo biruko urugendo rwanje rw'amashuri ntimwuhave mwiyumvira ngo rwabaye urworoshe ngo umuntu atigera adubura. Mu gice c'ubuheruka naravuze ingene kuva mu wa mbere nako kuva mu wa kabiri primaire gushika mpeze amashuri ya secondaire, no kuvuga muri 13 sinigeze ndonka ikibanza kirenze ikibanza c'indwi. Ikibanza c'indwi nakironse mu wa kabiri primaire, mu wa gatanu nabaye wa gatanu, hanyuma mu w'icenda mbu wa gatanu, uw'icumi mbu w'indwi. Ariko ahandi narabaye uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu muri abo ba mbere nyene gutyoye. Nivyo bibanza nakunze kuronka. Murumva yuko indwi ba mbere nibo mparugwamo kuva mu wa kabiri primaire gushika mu w'13. Ariko ivyo mugabo sivyo nje kwirata, ariko muganje kubabwira ubuzima bwanje bw'ishuri ingene bwagenze. Rero umuntu yohava yumva umengo ivyo bintu vyari vyoroshe, uyu muntu vyaramworoheye, rero twaradubaguye kangahe. Jewe sinigeze nduba, ariko mugabo si kubera ko bwari bworoshe abana mbana gatoya. Kiriya gihe c'intambara yo mu 1993, no kuvuga 1993, yateye canke yateye ugwimo rwateye rwo 1993 rwateye jewe ngeze gutangura ishuri. No kuvuga nari nkwije imyaka yo gutangura ishuri kugira ngo ngire nje mu mwaka wa mbere. Ariko mugabo rero kubera yuko ugwimo rwaciye rutera ntibyabaye bigikunda yuko amashuri atangura. Ico gihe ivyizigiro vyo kwiga vyaciye bihungabana, mbona umengo ntibizokunda yuko niga. Intambara icitera, duciye duhunga, turacari ubwana buto buto, ntituzi iyo bija niyo biva, twumva ngo ibi nibi nyine muravyumva. Nyine umwana afise imyaka 6, imyaka 7 gutyoye, nta birebire abazi, ababona ibintu bigenda gutyoye. Hanyuma rero mugabo turi mu buhungiro, no kuvuga nko mu mwaka wa 1994, byarakunze ndatangura umwaka w'ishuri wa mbere. Ariko mugabo naho nyene nageze ko nokunguriza mu wa kabiri, naho nyene ntivyakunda. Ntambara tasubira tera cane gose, rero ibintu ntivyakunda yuko mbandanya kugira ngo bikunde ko niga. Hanyuma haciye imyaka kuva 1994 umengo twasubiye kw'ishuri mu za 1998 gutyo, niho twaciye dusubira kwiga. Murumva ko haciye imyaka 4 ishira mbere 5 umuntu atariko ariga. Iyo myaka rero yabaye imyaka y'agahinda, yabaye imyaka y'umubabaro. Urumva nari natanguye ishuri, ariko mugabo nta byinshi twari bwamenye. Umuntu ibyo avuga ntashobora kuvyandika byose kubera hariho imperekeranya. Muga mu wa mbere nta mperekeranya umuntu ariga, ntushobora gusoma. Haba hariho ibintu udashobora gusoma, ukibona gutyo reka vuga none kino kintu bagisoma gutyo, ukabona nka ne na de ntumenye ngo basoma ngo ni nde, ugasanga babivuga nyine gutyo nyine kuri ikirundi cyo cumva umuntu ntakivuga mugabo ntumenye kugisoma no kucandika. Rero yabaye imyaka y'agahinda, aho wasanga nipfuza kwiga, nipfuza kumenya ibindi, numva nyine nari ndabishashaye, numva nashaka kugira kwiga. Ariko mugabo bidakunda kubera ko umuntu nyene ari mu buhungiro. Murazi ubuzima bwo mu buhungiro, abana benshi barahagirira ubugesogeso ubu na buriya. Turigwa turakina amabiye, ku mabiye nari mubi kabisa. Wasanga mfise igikopo kirya cane ducuzuye amabiye, tukamva nyine nta wundi muga twakina. Iwacu mu buhungiro uburiye umupira w'ikibangano muhi iwacu
wuburiye iwanje batureba namana umupira ubanze neza nakunda umupira w'amaguru kubi ariko mugabo ntabyo nabandanije uretse ko n'ubu nyene mugabo numva nyene nowuraba naho kumbure mugabo bidafise dependance muri jewe ngo binganze. Hanyuma rero ico gihe rero muri iyo myaka nyene harageze igihe rero nabivuze mu kanya kaheze, harageze igihe ndipfuza gutuma basimenya gusoma no kwandika, nkumva basi comfasha nkatuma menya gusoma no kwandika, nkamenya gusoma neza Ikirundi, gusoma Bibiliya, hanyuma nkamenya kwandika za ndirimbo zo muri korale, kwandika ikete, ibintu bisomeka kandi umukono mwiza, écriture nziza. Naho mu nyuma twavuye dusanga bavuga ngo la bonne écriture et la chance des imbéciles, ibintu nyene nk'ibyo. Mba mu gahinda nkama nipfuza kwandika nkanaka, uwo mbona yandika neza nibuka ingene nafata nkagura amakaye, hanyuma kuko nandika ibintu by'ibiharadabu nkaca mpereza abandi bakanyandikira mw'ikaye. Mbwa nkumva birambabaje, nkumva nanjye coma nkamenya kwandika neza ku murongo, ibintu bisomeka, nkandika indirimbo zo muri korale ko nari umuririmbyi, naho mu by'ukuri impano yo kuririmba itagutse, nyene usanga nyene amajwi atari birebire ariko mugabo nyene narabibayemo cane muri iyo myaka nyene kuva mu bwana muri korale, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma rero mbaho mfise ako gahinda, ndiwe nyene natuma ngerera umuntu nkamugabira ikintu, nkamuha ikintu ibyo nshoboye, hanyuma nkamuhikaye akayitana akanyandikira indirimbo. Ibyo bihe rero ndabibamwo gutyo muri ubwo buzima bwanje bw'ishuri. Mu nyuma rero mu mwaka wa 1998 intambara yahavuye icureha, imaze gucureha rero birakunda yuko birakunda yuko dusubira kwiga, tubona rero guca dushikira mu wa kabiri, nace nshikira mu wa kabiri, ariko murumva nyine imyaka 5 yari haciye umuntu atiga, urumva no kwiga umuntu nize nkuze, novuga ngo nize nshaje. Urumva inyuma y'imyaka 5 cyugaruka ugacurera mu wa kabiri byari byoroshe. Iyo myaka abantu twiganye muravyibuka, kumbure ngira ngo muzora bino video, twigana n'abantu usanga bakuze kabisa, bageze kubaka izabo, imisore igereza hariya n'abakobwa bagereza hariya, aho mbere hari n'abantu byahavuye byanka kubera ko nyine wasanga mu by'ukuri igihe c'amashuri caramaze kubarengana, bakibereye kwiga mu wa kabiri, mu wa mbere mu mashuri hariya yo hasi. Murumva rero ko mu mwaka wa 1998 rero turasubiye kwiga, intambara irahoshotse, kumbura bahungiye na hariya barasubiye gutororokana nyene gutyoya, novuga ngo amashuri arasubira araba, basubiye ku ishuri. Ubunyeshuri bwanje rero bwabayemwo ubuzima butoroshe, urumva mu buhungiro, ubupfubyi, ni ukuvuga naho amashuri yarasubiye kuba burya ntitwari duhungutse, twayiga mugabo dutaha mu buhungiro. Rero bwari bwuzuyemwo amagara make, nk'uko namaze kuvuga ku ndwara y'amaso, kumburengera ngo bizoshoboka mvuga no ku bindi, hari n'izindi ndwara kumbe zitandukanye nagira ndagwara, aho harimwo ubukene, urumva nyene imfubyi kandi iri mu buhungiro, itagira se itagira nyina, urumva ko n'ubukene bwari bubuzemwo, n'ayo magara make nyene, aho usanga umuntu yipfuza ibi na biriya muga ntibikunde, wigana inzara, wigana uruhagarara, utabona ngo ejo hazomera gute, bizogenda gute, utabona ejo hawe haza uko ibintu bizogenda, ugasanga nyene rero ubuzima bumeze ukuntu. Hanyuma rero ndiga nubwo byari biruko, aha rero umuntu yahava yibaza ngo none mbega warihiye ishuri gute, kwishuri atari ku buntu, umugambi wo kwigisha abanyeshuri kumwe muri primaire ku buntu ntibari bwahabe. Ico gihe hari amahera yarihwa uko yari ari kose no muri secondaire nyene, ariko mugana ngo nababwire yuko mu buzima bwanje bw'ishuri uwandihiye ishuri primaire na secondaire byose muri amashuri 13 ni attestation d'indigence yatangwa na komine Rugazi, komine mvamwo, komine yandeze, komine yankujije, komine yanyigishije, komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Ndayikurira ishapo kandi ndayipfuriza gutera imbere, ndayipfuriza ibyiza. Ni koko nta birebire novuga ngo ndashaka ko
rugero rw'uko novuga ngo nani ndayiteza imbere ariko ndayipfuriza ivyiza. Attestation d'indigence niyo natondana ahantu hose nagiye ndiga, niyo mu ntara ya Cibitoke hose nagiye kwiga nigira kuri attestation d'indigence. Hamwe na hamwe abadiregiteri bagashavura bakatwirukana, imama amakomine yanyu ntariho amahera, imama hanyuma hamwe bakatwima amabireti mugabo nkiga nkamenya, nkavuga nti naho bireti bayinyimye sikizima namenye, kuko mu by'ukuri no gusubiramwo novuga gushika mu w'icumi subiramwo asanga rero namenye bitagize na bitagoranye. Hanyuma rero ndiga kuvuga ndaheza ayo mashuri 13, hanyuma kuva mu wa mbere gushika mu w'icumi ko novuga niga nkoresheje amakaye duhabwa nyene muri abo batishoboye, bamwe bavuga ngo ni bantaho nikora canke impfuvyi, basanga hariho amashirahamwe afasha bantaho nikora, afasha impfuvyi, akaba ariyo azaracishamo akaduha amakaye, hanyuma akaduha n'amakaramu, ugasanga nyene ibintu nyene nk'ivyo. Iyo vyashitse naho ugasanga ayo mashirahamwe nta makaye yaduhaye, nta bikoresho yaduhaye, ico gihe nari mfise iyindi systeme nakoresha, aho wasanga jewe mfatanya impapuro ama-double feuille. Ikintu rero kirahambaye cane, kiri mu bintu byamfashije gushika mu mwaka w'icumi nakoresheje cane. Ni ukuvuga duhejeje trimestre zibiri za mbere, amakaye yose ntarashika hagati, umukenyero w'iwanje bavuga ngo aya makaye yose ntarashika hagati, tukaba duhejeje trimestre zibiri za mbere. Iyo bija hose ibyo twize muri trimestre ya mbere no muri trimestre ya kabiri ntibizoba byinshi ku buryo bizoja ku mpapuro zirenga izi twanditseko muri bino bice bibiri. Niyo mpamvu naca mvuga nti reka rero nkuremo izi double feuille zo hagati zose zari zisigaye, kugira ngo izi mpapuro twamaze kwandikako zingana na ziriya zisigaye hirya ziba arizo nzokwandikako mu gice ca gatatu. Hanyuma rero naca ndabikora gutyo, umwaka uheze za zindi zitarahera naca ndazitabura neza. Nari mfise rujya gwembe bakoresha abasona ibirato, nari mfise n'irya sinzi ngo ni crochet, rujya rushinge abacordonnier bakoresha, nibyo nakoresha rero. Ni ukuvuga naca ntengera ajya muri grande vacances, nkaca mfata ya double feuille ayasa n'ayadasa, nkateranya nkafoma ikaye ya 48 feuille, 60 feuille, 100 feuille, wasanga ya double feuille ampaye amakaye nzokoresha mu mwaka uza, ku buryo hobaho kongereza gusa za zindi zitareha. Murumva ko nari mfise urwembe rwa rundi nyene bakoresha mu abasona ibirato, naca ndazitaya neza nkazitaye, wasanga amakaye y'uwanje amakaye nagize nagerageje kubrikora muri ubwo buryo. Amakaramu umuntu bakora ati none amakaramu yo byagenda gute nayo mbega irangi urarisubizamo ryaheze. Amakaramu ico gihe ko nasenga hari ibintu nagiye ndasenga nkiri umwana yena byibutse ubuya numva bintangaje. Nashobora gusenga Mana nta karamu, Mana yeye, Mana urabona, Mana ibi, Mana urabona ubuzima ndimo, Mana. Hanyuma sinigeze mbura ikaramu by'ukuri ngo bigaragare ko mbuze ikaramu. Ingere byagenda uri no yavuze ngo ni wabona Imana itaguhaye ngo umunsi itaguhaye ngo yagiye guha abandi, cyane ngo Imana novuga ngo iguha ibyo yatsa abandi. Muri ubwo byari abantu bari bavuga ngo umugabo sigomba kubisutena ibyo muntu nge byitayemo. No kuvuga nagomba kuvuga iki by'amakaramu, narashobora gutora amakaramu ugasanga aho ciye ikaramu ya makaramu abanyeshuri bagenda baratakaza mu ntuzeye, nkatora ikaramu sinumve na nyeneyo nkatacika ku ishuri. Hari nshitse mu ishuri nigeze mbona nyeneyo aho Imana yaba yayihereye, nasanga ndafise amakaramu muhira naca ndayabika, nagira gesture idasanzwe, sinaca ndayafata kwangara, nasanga amakaramu rese nigera mbura ikaramu, nambana amakaramu. Kuri ubwo buryo ngiye ndagira ngiye ndatora kumbure bavuga ngo mu mayira gutyo sinigere mbura ikaramu. Ayo makaye nyene mu gihe abandi usanga bafise imiryango bifise, usanga batwara amakaye mu masakoshi, jewe ntivyaruko. Nari narafashe amasashi n'amasashi ava muri irya bifuko baba bizamwo ubufu, isukari, imyunyu, ajya amasashi y'indani mu mifuko. Rero barabitanga bariko baduhinja mu buhungiro, ajya amasashi niyo natora nyene
ndayakora neza nkayasona neza ugasanga nasonye akantu k'agasakoshi ntwaramwo intuzenyi ntwaramwo amakaye. Ibijyanye no kwambara naho ugasanga nyene ndafise ibutura ry'ibiremo, nibuka ibutura ryagerageje kuramba, ryari ibutura ry'ifurungu ryari rikomeye kabisa, nakase mu ipantaro. Iryo butura nararyambaye gushika no muri sixième ngiye muri segondere. Ho muri segondere baje ko abantu baca bambara amapantaro, mbere ni nawo mwaka naciye numva ibintu by'amabutura bimvuyemwo, kubera nyene wanasanga n'amabutura muri ya mashengero dusengamwo y'abaporoti, kuja kuririmba wambaye ibutura nuko nyene uba uri umwana, nayo ubundi ntibavyemera. Cambaho rero ntagira ntakunda amabutura nyene bica biramvamwo, mbaho gutyo rero ngenda ngira usanga wambara ikamba mbiri aho wazibuze, ukagenda n'amaguru nyene nta kundi, ugasanga nyene ibintu nyene nk'ivyo. Mu buzima bwanje bw'ishuri rero nagiye mfashwa n'abantu, ugasanga uyu mwaka mbaye ngaha, niba nk'igihe natora mu mwaka w'indwi nabaye ku muntu yampaye indaro ku Muzinda, muri ka Muzinda n'indorera Kasien, umuryango w'Imana uhezagire, nawo ndi ico ndi kubera yuko wamfashije. Ndibuka ngiye mu w'icenda hari uwundi muntu yampaye indaro, ndibuka mvuye mu w'icumi na kabiri nabaye ahantu ku muntu ampaye indaro ku Rusagara, azigama Imana David. Muri iyo myaka mbere yahavuye aba n'umushefu zone kumbure, ibintu nyene nk'ivyo mbaho muri ubwo buryo. Hanyuma rero muri bwa buzima bwanjye bw'ishuri nyene, mbere yuko mpava ndangiza kuko sinagomba ko bimara umwanya muremure mu ntunge, hariho ikindi kintu cambayeko, ni ikintu c'uko nabayeho jewe usanga mfise amagara make. Muri ya magara make harimwo y'amaso, harimo n'ibindi nzovuga mu kandi gace kumbure, nzobabwira ivy'ingene naho nagwaye, novuga ngo ingwara z'amatrouble psychique, les troubles mentaux, izi ngwara novuga ngo z'abagwayi, ingwara zo mu mutwe, abari baja kwa rujani no gusara bagasara, ibintu nyene nk'ivyo. Mugabo jewe sinigeze nsara, kandi naho ndari kubona arasaza none nabivuga nta ngorane, kuko ndiko ndavuga ivy'Imana yakoze. Umuntu aravye kahise ivy'Imana yashizeko bikaba byaragenze neza. Rero nabaho mfise amagara make. Kubw'ayo magara make rero wasanga imisi yose buri mwaka kuva mu mwaka w'umunani gushika muri segondere hategerezwa kubaho trimestre imwe mba umunoclass. Abaciye mu mashuri ko muri ya segondere murabizi, kuba umunoclass ni hahandi abanyeshuri bakoze ama examen y'igice ca mbere canke ca kabiri, hanyuma canke ca gatatu, mugabo ugasanga umunyeshuri kanaka ntiyakoze ayo ma examen kubera impamvu z'amagara make cyangwa se kubera ikindi kibazo yoba yahuye naco. Rero jewe buri mwaka hategerezwa kubaho trimestre imwe ntakora ama examen yose kubera ingwara. Haragira n'igihe wasanga narase, ni kuvuga ntakoze ama examen yose y'ico gice, ku buryo iyo bafishije handi bafisha abazokora ama examen do rattrapage yo kwiratrapa, hajya basubiramwo abanyeshure bari bagwaye, bari bafite impamvu zumvikana zatumye badakora ibibazo. Jewe abanyeshure bose bageze ku izina ry'iwanje bagaca bakumenya uti rero uyu munyeshuri azosubiramo ibibazo byose, azobitegura gutyo yongera yiga ibyo muri kino gice. Urumva ko bitari byoroshe, biba ko ibyo bintu byambayeko. Naterezwa hatabaye igice ca mbere cyari igice ca kabiri, mugabo carazira ku mwaka w'ishuri uhera ntabaye umunokase kubera amagara make. Ubwo nibwo buzima bw'ishuri nabayemwo. Yego, hanyuma rero havuye rero meza segondere, hanyuma mugabo niyo segondere nayihejeje mugabo mu bubwo buzima nyine butoroshe, murumva nyene ubukene uburi kubura kiriya n'amagara make akwega. Ndayaheza segondere, kuvuga segondere ndayiheza mpatswe guheba burundu. Ico gihe nibuka yuko nabivuze mu kiganiro cyo guheruka, naravuze ingene nahatswe guheba ishuri ndi mu mwaka w'icenda, aho byari vyase nyene amaso bavuga ngo n'amanera rimwe n'ibiki byose nyene. Hanyuma rero
ndaheze ndagira nte ndavamwo ndataha mara umwaka wose muhira. Ni nawo mwaka natanguyemo ibintu byo kwivuga amazina: nta mvura idahita, umunsi wambaye uhoraho, umukunzi aruta bose, ndafite n'andi mazina yitwa amaraso ya Yesu Kristo. Hama ndafite n'ubundi mugwi nawe nyine nasohoye ico gihe. Muri ayo mazina nasohoye uvuga ngo ubwoko butavumika. Ayo mazina n'amazina yagiye avuzwa kuri radio Vyizigiro no kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri, niho nashoboye kuyashira. Ubu ndiko nifuza kuraba yuko muri bino bihe bya kubu naho no yafata amashusho hanyuma nkagira nte nkayabasangiza ngaha kuri runo rubuga. Abandi nabo tuzoza turahurira mu maeglize hirya no hino, kubera nta mpamvu n'imwe iriho gushikira isaha numva yombuza kugusanga muri eglize wanyu ngo tuyasangire mu gihe Imana yoba yuguruye imiryango, canke se mu gihe ako karyo kuba kabonetse. Ndabifise mu mugambi nuko nyene bitoroshe kubera murabona nyene ibintu by'imyiteguro yo gusohora ikintu ku mashusho. Birasaba umwanya, birasaba n'integuro nk'ibi by'amazina byo n'ibindi bindi. Usanga nyene bisaba ko umuntu ategura, akikonsantra, agasoma, akarepeta, kuko mu bisanzwe amazina ingene avugwa arahondwa, arafatwa ku mutwe, hanyuma ugatumuza gushiramo utundi tuntu nyene two kuyaryosharyosha, ariko umugabo wahereye ku ntambwe ya mbere yo kuyashira mu mutwe ukumva yuko ari ngaha. Niko rero bihora bigenda, bahora babona mvuga amazina ntimugire ngo biba biriko birashunguruka biva hejuru mu kirere ubwo nyene. Oya, mba nabanje kubishira ngaha, hanyuma bisigaye amavuta aba ahari muri uwo mwanya ikirere kiba gihari kikamfasha kugira nte kubigira gutya ibimenyetso ko nakuriya. Abamaze kubona ndiko ndavuga amazina nuko, kandi noneho n'abandi tarayibona kuri runo rubuga hariho amazina atari make maze gushira ngaha kuri runo rubuga. Ayo nyene nagenda avuga nko mandi maeglize gutyo nyene ugasanga nayavuze nayashize ko ngaha. Uwo kenera no yonyandikira kata ndamuha link kuri ano mazina nyene asanzwe maze gushirwa ngaha ayi kuri runo rubuga. Ni kuvuga rero mu nyuma nahavuye nsubira ku ishuri. Ico gihe nari namaze umwaka wose muri 9e ndaheza ndasubira ku ishuri. Narabivuze mu gice c'ubuheruka sinabisubiramwo ingene vyagenze, ingene nasenze ndira ndi hanze miriro. None gamana ni ibiki bimeze gute? Hanyuma biraza bigenda neza. Hanyuma nahavuye mpeza rero kaminuza kuri Université Espoir d'Afrique, naho nyene murumva ko bitari byoshe. Mugabo hoho Université Espoir d'Afrique nahariyo kaminuza yari izinje gusumba izindi zose. Ico gihe nayize irihwa, nta mahera nta n'urufaranga na rumwe ntarishe, nize ndiha. Ico gihe Imana yarandodesheje inyereka yuko iyashoboye kunkundira ko niga hakoreshejwe attestation d'indigence, ishoboye no kugurura imiryango nkiga amahera arihwa amakashi aciye mu ntoki zanje, bigakunda nkiga, kugira ngo sinzohave mvuga ngo nize kubera yuko hatanzwe attestation d'indigence. Ico gihe nawe nyene bwabaye ubuzima butoroshe, kubera murumva sinabifise umuntu novuga ngo ni umusponsor ansponsaringa ampa amahera nyorera ibifaranga. Ntivyari vyoroshe, wasanga umwe afashije kino ubundi akamfasha kijya, ubundi akamfasha kijya, gutyo gushika rero bikunze yuko ngira nte mpeza Université Espoir d'Afrique muri ico gisata ca sciences infirmières. Hanyuma ndaheza nuko mu kiganiro c'ubuheruka nibaza ko navuze ingene uwari yemeye kunyigisha yapfuye andihiye amahera y'agace ka mbere no gusomestre ya mbere, aca arapfa, apfa mbere ndamugwaje mu bitaro. Urumva nyine nabona ko biheze, abandi bararize, ariko jewe atemba aja mu nda. Ndavuga nti iyo bija hose iyabanye nanje cagihe bya bindi byose n'ubu birashoboka, irashobora gucinzira. Nitacinzira naho nyine simbone ko Imana ikomeye kubera ko cinzira, naho itocinzira izoguma ikomeye. Ariko rero byarakunze ndiga, haraboneka uwundi arandihira uko ashoboye, agafata ideni, agafata ikindi, agenda gutya na kuriya. Hanyuma rero birakunda, ndiga amahera ararihwa, ibintu bigenda gutya. None rero nuko ubuzima bwanje bw'ishure bwagenze. Urashobora kuba nawe uri umunyeshure, urashobora kuba nawe
ukurikiranye kino kiganiro ubuzima bwawe bw'ishuri buri kubura kugora, kumbura urwaragurika, kumbura urakenye, kumbure ntugire icepfo ntugire ica ruguru, kumbure ntubona ejo hawe hazoza, ntubona akazoza kawe, ubona ko umengo mbere n'ibyo ushuri ubona biheba. Sinzi ko mu gace kuberuka nababwiye ingene nigeze gusenga muga nti none gamana ubwo by'ukuri bino bintu by'ishuri sinoba ndiko ndavyibohera ko mugabo mu migambi yawe bitarimwo ko niga mpangayitse naho ndabitora, ariko ko mbona afise amagara make, ko nkenye, ko nibabira mugabo ugasanga ngira ngo inguvu nokoresheje mu myaka 3 y'amashuri ndazikoresheje umwaka no kubera ubuzima nigamwo meze gutya bigenda gutaye. Hari igihe washobora gusanga ariko ndagenda ku ishuri ugasanga abandi batonze ku ishuri singiye ku ishuri mugabo après midi bagasohoka ngeze ku ishuri kugira ngo nkorera rattrapage, kubera ko rattrapage ntari buyisibe ndayisibye ko bakabaye barakoze examen sinakora, none ubu nari igice catanguye bariko bariga sindiko ndiga kubera ko ngwaye mugabo nkavuga nti naho ngwaye uno muzi ndatonda gukora rattrapage naho bitakoze ko nkunda kwiga. Urumva ko bitari byoroshe ndasinga none ngama nubwo by'ukuri jiwe ibintu by'ishuri ndabihebe basi nakundi sikizima namenye kwa gusoma no kwandika naho nanipfuza ngira ngo ibyo kwiga ntibikenewe n'ahandi wacu mbona abiga umengo sikirenga ntaba hari ntabo mbona mu miryango yacu ntabo mbonane ngira ngo uwo biheba. Hanyuma rero ndasenga ninge Imana ngo imbwire by'ukuri ndabireke ifise ikintu yambwiye ncagire naca ndota mbona ngo nahejeje amashuri yisumbuye ndakuvuga ya segondere byibushe nakigwaye amaso ndavuga nti ko ndose bino kugira Imana iremeye ko niga nzoheza amashuri ya segondere hazoba hasigaye ko ndota ibya kaminuza nabyo. Hanyuma rero bigenda neza. None rero aya majambo yose mvuze naho noba ndagutwaye umwanya munini ntumbereye kukubwira kahise kanje ko hariho iby'Imana yakoze, ko hariho iby'inkomezi Imana yakoze. Ubu buzima bw'ishuri mu Rwanda babwiye gutya n'ibindi byinshi nashoboye kudondagura burya mu by'ukuri hariho iby'Imana yakoze. Sinize kubera yuko mfise ababyeyi, sinize kubera yuko mva mu muryango ukize, sinize kubera yuko ndi gitangaza, ariko nize mu makondisi yagoye mu buzima bugoye, ariko Imana iramfasha iranshoboza ndabandanya ngwa mvyuka bingora amagara make ubukene nkanungwa mbonye abandi bafise amakaye bafise ibikoresho bakize batonda ku ishuri n'imiduga ariko bo bikabananira bakayoberwa bavuga ngo tukabita ibijuzi mugabo jewe ntafise uwungurira ibikoresho ugasanga ndize namenye. Rero hariho iby'Imana yakoze kuri ico naco nari ntumbe kubabwira. Rero ubwo buzima bw'ishuri Imana yarakoze, Imana yarantabaye. None rero nawe wa munyeshuri we kumbura uri mu bihe nk'ibyo bikuruhije canke bishobora kuba atari ibihe by'ishuri ukaba uri mu yindi situation, ngezwa no kukubwira ngo kano kahise ndiko ndakubwira nawe kagusubizemwo intege kakwankuraje. Haracariho ibyizigiro kw'Imana yo kugirira neza hamwe woshishikara, hamwe wobandanya ntucike inkokora. Urumva ko na jewe hageze igihe mu bumengo nocika inkokora muga nkavuga reka mpindukiza amaso ku Mana ndayibaze ndayinginge ndayisiguze. Urumva ko nagerageje, hariho uruhara nashizemwo nawe hariho uruhara ukwiye gushiramwo rwo gushishikara kugwana urugamba, kuko ubutabazi Imana yokoresha mu kugutabara bwose buzogusanga kuri teri, buzogusanga ku rugamba, buzogusanga muri iryo geragezwa nyene utasubiye inyuma. Usubiye inyuma nta gutabagwa uzoba ukironse, kuko hatabagwa umuntu ari ku rugamba ari kwitere niwe arungikirwa ramforo, niwe bahavitaya ibintu nyene nk'ivyo. None rero sinzi nawe situation urimwo ugaraniwemwo, ico gihe naragize agahinda muri ubwo buzima nyene ni naho hakomotse ingwara zihahamuka kubwo kuremerwa cane n'ibyiyumviro by'ubuzima buruhije, ubuzima bubabaje,
ubuzima bw'ubukene, ubuzima bwo kwama mbona umengo byose nta kintu na kimwe cipasa. Aho hantu harageze igihe mu mutwe hararuha kubera yuko hagumye hapangwamwo iby'intambara zabaye, iby'agahinda n'akabonge, ibyo nkuriyemwo mbona nta rukundo rwo mu muryango nkuriyemwo, nta papa nta mama nta babyara nta muyomba nta data wacu, ibintu nyene nk'ivyo. Hagera igihe rero wa mwana yari akiri muto yari yoroshe mu mutwe, ndaremerwa n'ivyo bintu naciyemo. Maze kuremerwa n'ivyo bintu rero hagera igihe ndaruha ndananirwa, niho rero haci haturuka ayo matrouble intuze psychique canke psychiatrique, sinzi ayo matrouble mental ko mbure muri ubwo rwego. Muri ivyo byo nibaza ko hariho agace nzogira nti nzobivuga ko simbanje kuraba kumbure ngo ni parti ya kangahe, ariko muganda kabonye ngaha hafi ni parti ya 4. Urumva hazocamo parti ya 3, kumbure izo bivuga ibindi bintu kumbure kanaka, mugabo iyo parti ya 4 izo bivuga ko yayo magara yo mu mutwe ingene rero nabayeho meze. None rero nano majambo mu ntunge ngarukwize ngaha kuvuga menshi siko kuyamara, nta magwara ahogwa. Nubwo buzima rero bw'ishuri naciyemo, nawe ubuzima urimwo wizera Imana, ushishikara ukombate gushika ku mpemu za nyuma, gushika ku igere rya nyuma, gushika ku gatsi ka nyuma, kuko ako gatsi ka nyuma katarashika ugutabarwa kurashoboka. Imana irafise inkomezi zayo igiye gukora mu buzima bwawe, nk'uko yagiye ibikora mu buzima bw'abandi, nk'uko najewe nayibonesheje amaso biciye muri ibyo by'inkomezi Imana yankoreye. Ubu nkaba nzi kwandika no gusoma, kandi ubu gusoma no kwandika gusa. Ndibutsa hari ibiganiro nanditse, nibaza ko ari ibiganiro bivuga ku ijambo ntutinye. Aka kantu narakagarukanye no ingene nigeze kuba nifuza kumenya no gusoma no kwandika, hari hano nabivuzemwo sindabipresente, biracari mu manote gutyaye, ariko bizoza. Nzobitegura ndabibashikiriza ibiganiro 8 bivuga ku ijambo ntutinye. Rero wa muntu yahora yifuza kumenya kwandika neza, ubu nshatse ndandika ibiharadabu nk'ivy'ikiganga, nshatse ndandika umukono nk'uw'abakobwa cyangwa nk'uw'abagore, sinigeze babivuga, nkakikamika ikaramu, nshatse ndandika ibintu niko nshatse naho nditonda nkandika neza nka calligraphe. Umuntu wese avuga ati naka bwa bundi rega arandika neza yero. Si ivyo gusa, none urumva yuko maze kuba narize nkashaka no kuri kaminuza za donke za daire za normalement za enfete za nde yandi, bwa butereme bwose bavuga n'abatize ndabuvuga, ndazi kubwandika, ndazi kubusoma, n'ibitari ivyumba yuko bija hose. Ndabigerageza nk'umuntu yaciye muri lettre moderne, indome za none, urumva yuko n'ibitari kirundi ndagerageza ku rugero nyene nshoboye. Urumva ko Imana yabimpaye nk'inyongera. Nkurambona ko ari igihe ntegura ibiganiro mbanje kubikura mu gifaransa, nkavuga nti niki naco Mana warakoze, kubera mu byo nayo niteze ibintu birimo. Ariko ubu ndashobora kuyasoma amanoti mu gifaransa nkayazana mu kirundi kugira ngo bimfashe kubishikiriza muri bino biganiro. None no kuvuga ni biganiro muhora mubona byinshi ntabyo mwombonye ko, kubera yuko nkanda bikura mu gifaransa mu bitabo nsoma hirya no hino, ugasanga nyene kubera yuko naciye ku ishuri. Niba ndiko ndabashikiriza mu ntaje nikorera ni kamera gira ibyo byuma byose kubicondafyonda, imashini, kamera n'ibindi, sinari kubimenya iyo mba ntaciye ku ishuri. Urumva rero hariho ivy'Imana yakoze, naho hariho ibyo itarakora, haratari ibyo ndayikeneye ko, ariko mugabe ibi vyovyo Imana yarabikoze iragahezagirwa. None rero namwe mushishikare kwihangana no kurindira inyishu y'Imana. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kuri abantu bose bashoboye gukurikirana kino kiganiro bivuga buno buzima bwanje bw'ishuri naciyemwo, ingene wanyiyetse, ingene wantabaye, ingene wangiriye neza, ingene wanciriye inzira bigakunda nkiga, kandi byabonekana ko bitazokunda. None rero ndabigushimiye cyane. Umuntu wese akurikiranye kino kiganiro nawe akaba avuze ngo Mana nsubizamwe intege, Mana nariganyiye, Mana narihebuye, Mana naracitse intege, naracitse inkokora, harageze igenda kwidodomba. None ndakwingize ngo mbabarire ibisigaye, umbashishe kubandanya mu buzima bw'ivyizigiro bwo kwizera,
uyu muntu nuca umugirira neza ibisigaye umufashe umushoboze ashike muri Kanani wamusezeraniye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye amen.